twikaze inshuti mukunzi wa Sanisa TV tuzi ko buri gihe wama uriko uradukurikiranira hagufi tuzi ko ibiganiro byacu tubashikiriza mu bikunda kandi n'ikimenyamenya abatari bake mudukurikirana mumaze gufite ndahandi hitwa subscribe canke kuri s'abonner kugira ngo mwiyunge ibiganiro byacu twama tubashikiriza byabashikira buri mwanya ariko kubatarabikora namwe mwaracerewe kuko murazi yuko atahandi hantu mushobora kuronka amakuru abagezweho vyihuta cyane ngaha muri capitale politique atari kuri Sanistars TV nkuko rero mwamaze kubibona kuri seti za kamera turi kumwe n'icamamare turi kumwe n'umusore abatari bake muzi kandi mwamenye yakoze ibitari bike John Melodica tuguhaye kaze murakoze cyane sisi Siriyake meze neza meze neza cyane uheruka igitega ari muri capitale politique mugabo uko umunsi ugenda uragenda uko imisi haca niko hatera haba impinduka nikiye kintu gishasha basanze igitega nasanze itere ndasanga na techno zari zihari uretse ko ngira babonye zari zihari ariko zita designinze nkuko nka transit wakoze Sanistars TV reka gato yitubereke telefone Diamond Platinum yahisemwo mu mwanya turagarutse tuganire na John Melodica It's Diamond Platinum choice and your best choice. I tell enjoy better life. nuko ni John Melodica abatari bake mwamenye canke nubwo mutwa mwarabimenye kaba kajye ko kubimenya biciye kuri Sanistars TV ni John Melodica yatangiye umuziki ari kumwe n'icamamare mu Rwanda yitwa Bruce Melody ego nivyo nikimenyamenya baca bumva nka mubimenye baca bumva nka zanda gukunda zani wewe za kopi n'izindi twari guhava dufata kajyo kugira ngo utubwire ukuntu mwawutanguye n'ukuntu mwavyinjiyemwo na Bruce Melody ariko kiganiro cyo bakirekire tuzogufatira akajyo dukubite histoire y'umuziki hari ukuntu watanguye ariko reko no munsi tuganire kuri iki kintu tubona kiriko kirasirikira cyane kandi tubona uri kuramamaza cyane ni Tezane akaba ari higanwa rigiye guhuza abaririmbyi bavuka mu ntara ya Gitega kandi rikaba ari nihiganwa umuririmbyi azotsinda bazotwara akayabo k'amafaranga John Melodica Tezane niki John Melodica kubera iki iri higanwa libereye Igitega retabereye wanyi Karusi kandi tubona umengo ni uri hagarariye ego nkuko ngize imisi ndabivuga ku ma radio atandukanye impamvu mpereye Igitega Karusi maze kwakorera ibintu byinshi cyane ariko Igitega naho mba numva ko ariho hantu ngiye gushira imbere na cyane ko ari muri capitale politique no kuvuga ko rero kuva capitale politique iba yimukiye ngaha Igitega bakayemeza nta kintu do speciale nari bwahakorere rero kubera urukundo nsanzwe nkunda abanyagitega n'ibintu byinshi twagiye dutangura dukorana kuva muri 2013 2014 ndibuka ko Igitega abanyagitega nibo bantuye cyane kugira ngo bashobore gutahukana Isanganiro Award hama kandi numwe mu bagukurikiye wanashaka no kwita umuhererezi kuri no mwanya no w'Igitega Double J no kuvuga ko rero muri kino gihe rero twebwe tumaze manager wanje no munyagitega no kuvuga ko ivyo bintu bibiri byabyaye Tezane competition iyo Tezane benshi bashobora kuba batazi Tezane niki byavuye mu byo ahingura Tezane ni kinyobwa ahingura ni ji irimwo katangawizi gatoyi no kuvuga uyinyoye ngo hageze ngo ntiwigera hageze
abantu bakuze baca bavyumva ni ya migani abantu bakuze twamaduca abana basinziriye ntiwidoga kabisa. Hanyuma rero uwo manager wanje twariko turaganira gute dushobora guteza imbere societe yacu, tuca dufata ya teme y'igihugu nyene twese turi kumwe birashoboka. John, kugira ngo duhave dukwakwanya kumbure hariya kameramani wacu ariko aratwereka ati nyarutsa kuko ibikorwa ni byinshi kuko tugomba tuje ku bindi bikorwa, dumeze nk'abakwakwanya gato dukubitse ku ntego. Iri higanwa rizokuza abaririmbyi bamenze gute, hama umuririmbyi azoshobora gutsinda rino higanwa nake karusho azokura? Iri higanwa rizotwara umuririmbyi wese aririmba, no kuvuga ko rizokwitabirwa n'umuririmbyi wari wese aririmba, ariko agashimwe nako twarategekanije ubushimwe butatu ku bazogira amahirwe bo kuba uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. No kuvuga ko uwa mbere twarategekanije agashimwe k'ibihumbi 150 vy'amarundi, uwa kabiri ni ibihumbi 100, uwa gatatu ni ibihumbi 70. Ariko hariho n'ubundi burusho buzoba kuri abo bantu kuko tuzokomeza tubakoreshe umwaka wose mu bikorwa tuzoba turiko turakorera mu ntara ya Gitega mu bijanye no gupibiriya ikinyobwa cha Tezane tangawizi. Voilà. Hama John, kumbure tukorose mu gihe iri higanwa ryamaze gutangura kandi rigeze kure, hasigaye ikiringo c'indwi gusa kugira ngo yandikwa arihere. Hama nimba ntihenze umengo ego ni ikiringo c'indwi gusa, ariko abashoye kudukurikira abatararonka akajya ko kwiyandikisha basabwa iki kugira ngo bashobore kwiyandikisha muri no higanwa? Basabwa kuba abaririmbyi kandi bakaba bamaze gukora indirimbo n'imiburiburi iri munsi iri hejuru y'indirimbo ubusa. No kuvuga ubufise indirimbo imwe ararekuriwe kuza kwiyandikisha. Azazanye ariyandikisha gusa, hanyuma ibindi bisabwa iyandikwa rigeze tuzosubira tugaruke tubabwire ukuntu urutonde rw'ihiganwa ruzoba rutunganijwe. Iyo ndirimbo mugabo niyo amenye ko iyo ndirimbo azogenda atanze n'izina ryayo, indirimbo yifuza ko izoja muri iryo higanwa nyene. Ego bakunze Sunny Stars TV, reka tumushimire John Melodica, ariko vy'umwihariko dushimire Ernest Chegi Pro ari hariya ku buhinga bw'ivyuma, no kuvuga kuri kamera, inyuma ya kamera mazi ko yama ariko arabikora neza, muramuzi cyane ariko arafasha hariya muri Mashariki TV. Uno munsi tukaba tumufise muri Sunny Stars TV, murumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Hama John Melodica, turagushimiye ariko turakeneye ko ikindi gihe uzoza ukatubwira aho wavanye na Bruce Melody, ukanatubwira kuki Bruce Melody uba ari kwirevo ndende cyane, ariko wewe waci usa n'uhagaritse umuziki gato uja muri production. No kuri nzobitaba, murazi ko iyo munkeneye mbanguka cyane kubitabana cyane ko muri ngira kamaro kuri jewe. Reka tubashimire, tubibutsa kugira subscribe kumbure batari bwabikore, tubibutsa kugira like, share na commentaire hasi kugira ngo kumbure nimba kanyobwa ka Tezane karagushikiriye gutyo biheze bice bigenda fresh. Sunny Stars.